ku murongo wa 22 ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu azura Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Yesu azura nde? Lazaro. Azura nde? Lazaro. Hari hafuye nde? Hari hafuye nde? Inde? Oya nakubajije uwari yafuye. Yari yafuye none yaramutse wa Yesu. Nakubajije izina ry'uwari wafuye ico gihe. Eric. Uri kusamara mu biki? So? Uri kusamara mu biki? Jewe. Nakubajije nti Yesu yazuye nde kidagiye? Kubijanye n'iki? Ariko iyo bari zandagara ziriko ziracanga bavuga ngo zandagara wakubaza wavuga ko ari mbiya nakubajije ngo igihe Yesu yazura umuntu hari hafuye nde? We yafuye. Ego ishurasha none sise wiye ubesoma ijambo ry'Imana wewe hari hafuye nde kidake? Hari hafuye Tabita Marita yarinde kuri Yesu. Yari umumama witwa Marita, yari umukuzine wiwe. Niwe yari yafuwe. Marita abwira Yesu ati mugenzi iyo uza kuba wari hano musazanje ntaba yabereye. Mbega uyu Lazaro yari yishwe niki? Attention muciyumvira neza kuko Bibiliya ntigifora. Wewe Kagunia niwe yamugandaguye. Iki Kagunia iki ingwara bita Kagunia niwe yamugandaguye. Iki Mugaru wo kubaza urufu gwishwe kami urufu gwishe rwebyo wo muri Uganda uraruhutse Kurike mutasoma Bibiliya urufu gwa Lazaro rurakunani rurabanani jewe urufu gwa Lazaro rurabanani Tenda ruzi wewe vuga twumva witonde isura Lazaro yishwe n'agahweka kuko yarafise imenyetso by'agahuye nk'ibiki yasinzira cyane kandi yarafise na diare uti yishwe n'agahweka agahweka Lazaro wewe Jewe nibaza yuko Lazaro yishwe n'amacinya kubera ko yaguma ajya udukorotse tuvyo kumeza wa mutunzi amashinya Lazaro kwa ntaro canco kwa ruhari Marita na Maria canke Marita abwira Yesu akimubona ati mugenzi iyo uza kuba wari hano musazanje ntaba yahwereye kandi 22 nubu ndazi kuyo kivyo wosaba Imana byose Imana yobiguha. Amen amen. Yesu ntiyigeze abaza Marita na Maria ati mbega iyo ngwari mwinshi yoba ari corona n'amasamba mbwika nibijegenye nagasibe n'amaso yimbwa. Okay. Yesu arafise abatumwa banga muri Bibiliya ntabari. Uti muri Bibiliya abatumwa ba Yesu barakunaniye gutora igitigi mugabo wo kubaza abastari bari muri Bad Boy cyanye muri Simba Genge wo batunga ni kamanze so kweli kimu ndasoma ijambo ry'Imana Unyandika murongo wa kanga niko gisobanura umuriro w'Imana urobagira raguba. Yesu arafise abatumwa banga wewe Jeni baza yuko ari yari 15 mbane yanze ndenante mugaba stari baririmba hip hop muri Amerika urabatse none se ndashaka wo batonda gu bisobanura itandukanye bibiri soma Bibiliya egabo bari hit Kimosoma Bibiliya aho muri mutwigisha modokari umuntu yo bimenya gute utahura kandi nivyo ntavyo yatwigishije nakondera abantu nanditse ntabiri umuntu yo utahura gute akagusoma ntavuga n'umurongo ibintu by'isumba yakavuna none Yesu ntiyafise intumwa erega Bibiliya yagira yiheze yose atabuca Yesu yamaze gukubita Mwene ko mutagomba gusoma ijambo ry'Imana mwibaza ko nza babatiza mutazi ijambo ry'Imana mugere muze musome nturi muri uzi kwataje mu mufisi ubu nyene ndarahi ahantu
muri mwese muzi ko badafise bibiliya abafise bibiliya hejuru ico ndaho ndabene ko ndayifise nkora nkunda manika si ariko namaze kugura impuzu z'urubanza uzakimanika abafise bibiliya manika abafise bibiliya abafise bibiliya manika abazi bagiye twayizanye turi babiri ega nje ndayifise je naramutereye uti twayizanye turi babiri je naramutereye mu kuyigura namuhaye 3,5 urabona nyine muri ko mugerageza umukozi w'Imana mu rugendo rwiwe umuntu avuga ati zanya bibiliya mukaza n'amatelefone ugatekera ibizokoto ugatekera amafondoto aho kuzana bibiliya ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo oya ni mudo ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo uri dawe ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo uri papa bw'izina ryawe uri papa bwira izina ryawe sinja kure na hanyene niwe ko tishaka yitwa water jopa jakere ngo ndafatisha mu gitabo cy'ubugingo yo ndabafutisha mu gitabo cy'ubugingo dufutisha basi mu cyomo ishe mu Imana rivuga ngo ikibashwe mw'isi cyangwa igihambiwe mw'isi no mu ijuru kizoba gihambiwe